ko tugegura n'igihugu ca Cote d'Ivoire afise abakinyi benshi beza cane uko Kado imbere ufise Simon Adrien akina muri Brighton ukaba ufise umukinyi akina muri Villarreal Nicolas Pepe ukaba ufise Sebastien Haller ukaba ufise Ibrahim Sangare muri Nottingham Forest ukaba ufise Frank Kessie muri Al Hilal Kado ubwo abakinyi bashobora kutubera nabi bivanye na experience bafise bivanye n'ahantu bakina. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa ntwarane umwaka wa 2025. Ijwi ni Gift Evrar Irakoze. Mwari mumenyereye ndumye uno musi ndukumwe n'umutumire special, ndukumwe n'umutumire amenyereye ivy'inkino, umumenyesha makuru asanzwe akorera mwisamirizi imwe igihuze igihugu cacu ciza c'u Burundi. Numenyesha makuru mukunze cyane, numenyesha makuru azi atomokewe ivyo mupira maguru na cyane kubona tuza kuganira ivyo ngayi wacu mu Burundi. Kuno munsi tuzahoganira ku muguserukira gihugu intamba mu rugamba abona ko kwigenekezo rya 2021 ndetse no kwigenekezo rya 2025 ukwezi turimwo bafise inkino zibiri bazora n'umugwi wa Cote d'Ivoire ndetse n'umugwi wa Seychelles mu ntumbero yo kurondera itike yo kuzogutabira igikombe c'isi umwaka wa 2026. Uno munsi aza kuba ari umunezero, aza kuba ari vibe. Reka mbaze nakira umutumire bakunda kuvuga ngo umugabo ntibamuvuga izina arivuga izina. Karibu cyane musaza. Ndabashimiye cyane gose nkuko mubitomoye nivyo icambere nshimire cyane gose Nile Sport TV nimwe mu novuga mu bimenyesha makuru na cyane bikorera ku mbuga zitandukanye mpaniro kandi zikurikirwa n'abantu benshi nico gituma mvuga ati uko ku bwanje ari teka ridasanzwe. Je nitwa Nshimirimana Kado nkuko mwabivuze nk'abantu bimenyesha makuru w'inkino nkurikirana hagufi mu guserukira gihugu muri rusangi sport muri rusangi ndayikurikirana cyane. Abantu bumvise Kado ninde avuye kwisamirizi yihe yatanguye itangaza makuru cyane? Nivyo tugiye kuraba sinovuga ngo imyaka ni myinshi cyane gose, sinovuga ngo imyaka ni myinshi cyane gose kuko natanguriye muri 2016 ngerageza kurikirana ivy'inkino hirya nino ngira ngo benshi baranzi na cyane kuvyerekeye ubusesanguzi ku ma equipe abatandukanye na cyane ku mugabane wa Buraya. Hanyuma ndabandanya ntangura akazi novuga officiel kuri kwamye muri 2018 niho novuga ko natangiye kuri kwamye nkaba nkorera kimenyesha makuru kuri radio television Rema nkaba nkora ikiganiro citwa Rema Sports. Ariko rero benshi baraniho banzi novuga yuko ngerageza kuvyo nshobora guterera kugira ngo tubananye duteza imbere inkino mu gihugu cacu. Nico gituma rero no munsi nishimiye kuba ndi ngaho kugira ngo mfatanye namwe muri kino kiganiro. Wamaze kumwumva ni Kado kuva ku radio Rema FM. Cina guma ndamyishe ko no munsi ndagize umunezero ntangere jewe no mu idore wanje. Nimba nanije imitangaza makuru naramukurikiranye kenshi. Ndibuka papa twe twarava ku ishuri za 2020 za 2021 ndi mu bantu benshi bagukurikirana. Rero jewe n'umunsi ndanezerewe twicaranye n'umuntu w'umu grand frère, umuntu nakurikiranye kenshi gashoboka nkumva ko kabisa umupira w'amaguru awutomokewe kubwiwanje n'ivyishimo ntangere. Karibu cyane kandi muri Nile Sport TV. Tugushimire cyane. Rero nkuko narimejeje kwibabwira uno munsi takwiyagira mu guserukira gihugu intamba mu rugamba. Musanze mubizi ko kwigenekereza rya 2021 ndetse no ku 2025 turafise inkino zibiri. Ndavuga umuguserukira gihugu intamba mu rugamba. Ubu tuvugana benshi bashoboka basa n'abamaze gushika aho tuzokwakirira izo nkino. Abona ko abatari bake ndavuga staff technique abakinyi bagiye bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuba bashikayo. Kado ndashaka twiganirire. Ugerageje kuraba tugiye gura n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Ukaraba mu ntunganya Cote d'Ivoire uza gusanga baturusha intunganya. Ukaraba abakinyi ku mukinyi umumye uravye niyo bakinira ukaraba natwe aho dukinira. Ukaraba abakinyi ba Cote d'Ivoire n'abakinyi bo mu guserukira gihugu intamba mu rugamba. Nk'umusesanguzi nka Kado
Nibice bingana gute byo twoshobora gutsinda umugwi wa Cote d'Ivoire? Murakoze, ni ikibazo ciza cane gose mushoboye kutubaza. Gusa ica mbere nagomba ntangurireko, nagomba ndababwire yuko muri Afrika buryanye nta kintu kinini turushanywa ku vyerekeye umupira w'amaguru, ahubwo ikintu turushanywa ni kinini co gutegura umugwi serukiragihugu. Nico nagomba gutangurirako kwanza. Kuko uno musi tugiye kuraba, Cote d'Ivoire nivyo ni igihugu camaze kugira izina rikomeye ku mugabane wa Afrika, kandi murazi yuko ariyo ekipe iheruka no gutwara igikombe ca CAN mu gihe cariko gikinirwa mu gihugu cabo, naho bagize intango mbi muga mwarabonye ko bagize guheraheza neza baratwara ico gikombe gushika no menyereza mushasha aboneka Emile Sefai. Muri ico gihe rero mwarabonye yuko ahanini ni integuro. Hanyuma Cote d'Ivoire n'u Burundi nivyo ugiye kuraba muri statistique canke mu biharuro vya football, nukuri bari kure cane gose kuko baramaze gutwarana CAN. Mugabo nabo nyene ugiye kuraba izo CAN batwaye zigera kuri zibiri, mugabo urabona yuko barateye imbere naho bari baragerageje mu myaka yahera biranka, mugabo urabona ko igikombe cagiye kuboneka mu gihe bavuga bati generation zari zimeze neza, ntazo zatwaye igikombe. Turavuga generation za Didier Drogba n'abandi bagiye bakina mu guserukiragihugu wa Cote d'Ivoire, mugabo haza kuboneka ico gikombe kuri ba Yaya Touré ari kumwe namwe n'Abokoro Touré, nabo nyene bariko baraheza kariyere yabo. Mu nyuma rero hacaza generation nshasha y'abakinyi bona ba Simon Adingra n'abandi bakinyi, uriko urabona yuko bariko baratera imbere buhoro buhoro muri Cote d'Ivoire. Muri ico gihe rero vyose bisaba integuro. Urumva yuko mu gihe ba Didier Drogba bari bavuye muri kariyere yabo bahejeje ba Yaya Touré, bararonse yandi ma generation ariko araza. Aho turavuga nka ba Ivan Ngessa asanzwe akina na Youssouf Ndayishimiye mu OGC Nice, urabona ba Simon Adingra muri za Brighton n'abandi bakinyi bariko baraza bemerge baza ku rwego rwiza. Urabona no musi capitaine Franck Kessié n'umukinyi yakoze novuga ibikora inka mu gwa AC Milan, mu nyuma uja muri FC Barcelone, no musi kabageze muri Al Ahly novuga ari mu gihugu ca Arabie Saoudite. Muri ivyo vyose urumva yuko n'ama generation ariko araza asubirira yandi. Aho tuvuze abandi ba defenseur nka ba Ivan Ndika akina muri za AS Roma, urumva yuko muri ico gihe nugutegura abaza basubirira abandi. Uno musi mu guserukiragihugu intamba mu rugamba, ico ndiko ndabona ni kimwe, nuko tutigeze turonka novuga projet yo kurondera abakinyi baza basubirira abandi bavuye muri circulation. Nico kiriko kiradukora kugeza no mwanya. Nivyo uragerageje kuvuga ati muri Afrika football ni imwe turushanya intunganye, nanje ndabikwemerera. Ariko Kado ukagenda kuraba umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba ugiye guhura na Cote d'Ivoire, mu gihe Cote d'Ivoire imaze kwitabira incuro zigera kuri zitatu yitabira igikombe c'isi. Kuko urazi Cote d'Ivoire mu 2014 yaritabiriye igikombe c'isi, mu 2010 iritabiriye igikombe c'isi, mu 2006 iritabiriye igikombe c'isi. Ukaja ugenda kuraba mu bihugu bigize Afrika, Cote d'Ivoire iri mu bihugu bimaze kuba bitwara CAN zigera kuri zitatu. Cote d'Ivoire imaze gutwara CAN mu 1992, mu 2015 ndetse no mu 2024 uko je kwivuga niyo yatwaye CAN mu gihe bo bari bacakiriye. Ubwo iyi experience yo mu gwa Cote d'Ivoire nishobora kugonga umugwi serukiragihugu n'ama mu rugamba. Ivyo sindavyibaza, kuko kenshi match irategurwa. Akaro kari hagufi, muri iyi CAN igiye kuba muri Maroc, umugwi serukiragihugu le Black Stars wa Ghana ntiwaronse itike yo kwitabira inkino za CAN. Mugabo ugiye kuraba ni equipe novuga ni igihugu novuga kigira kabiri mu bihugu bimaze gutwara CAN ngaha muri Afrika havuye Egypt. Black Stars ntawe utayizi. Uravye abakinyi bakina mu guserukiragihugu wa Black Stars wa Ghana, arabakinyi n'aba binational, abakinyi bakina ku mugabane w'Uburaya benshi cyane gose. Urabona ba Jordan Ayew, urabona abakinyi nka ba Inaki Williams, urabona abakinyi ba Owusu, abakinyi benshi cyane gose. Abakinyi ubona ko baravyitwaramo neza, ba Thomas Partey mu gwa Arsenal. Uje kuraba n'abandi bakinyi bariko baravyitwaramo neza, nk'abakinyi novuga bari ku rwego rwiza cyane gose, nka ba Kudus muri za West Ham. Uja gusanga ari equipe ya Black Stars nziza cyane gose. Me uravye muri Afrika baje gukina, baza gusanga yindi migwi yiteguye kandi imeze neza. Uno musiro muri Afrika ntituzane kajya kantu ngo ari equipe yatwaye ibikombe canke ifise experience. Bivana ahubwo no equipe nationale yawe wayiteguye gute, ufise abakinyi bameze gute, muri motivation bagiye mu kibuga bameze gute. Ico nico kintu gikomeye cyane gose
twoshira imbere par rapport yo kuvuga ngo experience ko tugiye kuraba uno munsi ndabaye akaruru ka Ghana mugabo ugiye kuraba uno munsi muri Coupe du Monde turimwe muri eliminatoire uraba ibihugu biriko bisa nuko biriko birabura amahirwe ni ibihugu tuzi yuko bikomeye cyane gose ku mugabane wa Afrika no ku mugabane wa Burayi ariko uno munsi navyo nyene biriyandanje kuvuga ati turariska kubura qualification kuja mu gikombe c'isi cyo gituma ndiko ndavuga rero Burundi ntitwo kwisunga ivyo ahubwo twotegura urukino. Urabivuze neza cyane ariko Kado nsubira inyuma cyane ndaraba ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA uza gusanga twebwe Uburundi dufata ikibanza ca 41 ku mugabane wa Afrika sivyo ariko guserukira igihugu inama mu rugamba ugiye gura na Cote d'Ivoire mu gihe Cote d'Ivoire ifata ikibanza ca 4 kuri classement FIFA ku mugabane wa Afrika. Ubwo se ivyo cyose nicoshora kuba intamba mu guserukira igihugu inama mu rugamba nk'umusasanguze nka Kado aho wavuga kwiki? Nivyo ikintu mvuze kirakomeye cyane gose ariko akaruna ngoma ndabahe ni kamwe umugwi serukira gihugu wa Zambia igihe atwara igikombe ca CAN numugwi bita ngo numu outsider mana novuga yuko numugwi bita yuko uje kurunguruka gusa muri CAN. Ndibuka Hervé Renard arashika muri iyo mugwi yavuga ati ico ndabasabye ni kimwe murashoboye nimuvuge ngo tugekina n'abastar ahubwo murashoboye menya yuko iyi CAN mutegerezwa kuyikina nkuko muzi yuko mugiye gukina match y'igikombe c'isi canke chaque match ibi nka finale niho hanini discours yahavuye muri Zambia. Ugiye kuraba abakinyi rero ba Zambia barabakinyi ibice 98 kwijana bakina muri championa yabo ariko nticabuje ko bagenda baratsinda imigwi gushika naho batwara igikombe ca CAN. Bisigure ko natwe nivyo tugiye kuraba Cote d'Ivoire irakomeye ifise experience nibiki ariko nubu ndabisubiyemwo ni equipe nationale twomenya neza ati mbega ihagaze gute imeze gute yubatse gute kugira ngo tumenye ati nukuri numugugiye kuvyitwaramo neza ico nico kintu gikomeye sino yaba ama experience nibiki tugiye turaharura gutyo na kimwe twovuze kuko ugiye kuraba uburoro bwinshi twama twabonye imigwi itangazwa niyo twibaza ngo ntaco ishoboye. Aho twari inyuma y'ikibuga reka twigire mu biharuro uko bivuga. Bwana Kado umuguserukira igihugu inama mu rugamba uri mu muce wa F. Ni umuce ugizwe n'ibihugu bitandatu. Ni Cote d'Ivoire, ni Gabon, ni Burundi, ni Kenya, ni Gambie ndetse na Seychelles. Cote d'Ivoire ifata ikibanza ca 2 n'amanota 10 mu gihe Gabon ari ya kabiri n'amanota 9. Uburundi umuguserukira igihugu inama mu rugamba ufise amanota 7. Kado urabye ingene umupira ukinwa ukabuzi ko muri pure hazova mu gihugu kimwe kizote kwitabira igikombe c'isi ibindi bihugu bizoba vyarose amanota yo kuba igihugu ca mbere bikazobanda muga biciye muri barrage. Ese ku Burundi urabye aya manota dufise n'ikibanza turimwo urabona ko dushobora kwitabira igikombe c'isi 2026? Byose novuga yuko bivana nico no kwita ihangiro. Byose bivana nico nita ihangiro. Gusa icambere ndiko ndabona ukuntu ihangiro isa nuko iriko iratugora. Icambere murabona yuko umenyereza wo mu giserukira gihugu Patrice Sangwa mu vyo yashoboye gushikiriza murabona yuko ahanini ntiyigeze yerekana yuko objectif yiwe ariyo kuba qualifié muri Coupe du Monde. Yihaye ihangiro ya 2027 bisigura ni CAN. Uno musi rero biragoye ko twofata twebwe dufata ihangiro rya Coupe du Monde numenyereza wo mu giserukira gihugu atigeze ashikiriza abarundi sinzi yuko objectif afise nk'umumenyereza ariyo kuja muri Coupe du Monde. Muri ico gihe rero turafise akantu kwita inzitizi gato gashobora gutuma twebwe dushika muri ico gikombe c'isi. Muri ico gihe rero nukubanza kwegera umumenyereza. Baramubajije mu gihe yaheruka gutanga ikiganiro kwamenyesha makuru avuga ngo urumva ngo nivyo ngo birashoboka ngo mugabo umenye neza yuko objectif iracari ndi nyene na 2027 bisigura yuko uno musi peut-être warabona yuko ngira ngo bitazokunda mugabo je kubganje yaba twari dusangiye inovuga ihangiro twese turi hamwe muri rusangi yabumenyereza mu giserukira gihugu yaba staff ya FFB yaba mu gihugu cyose dusangiye ihangiro sindakubesha vyoshoboka kuko no musi dufise amanota 7 Cote d'Ivoire ifise amanota 10 za Gabon zifise amanota 9 none kuko iki twebwe tutoshobora vyoshoboka kuko ntakarona bahaye nababwiye yuko Ghana
yabuze itike yo kwitabira igikombe ca Afrika kizobera muri Maroc. Uriko uravye Ghana ukuntu imeze n'amateka ifise, nta muntu yovyiyumviriye ko Ghana yobura muri CAN izoba muri Maroc. Ukivuze neza ndibuka muri conference de presse twarimo umunsi atangaza abakinyi 25 nyezina, ndavuga Patrick Sangwa, baramuhaje ikibazo ati kubera iki ihangiro wihaye ari kuja muri CAN 2027 utihaye ihangiro yo kuja muri Coupe du Monde 2026. Yaragerageje kwishura Patrick Sangwa avuga ati biragoye ko ushobora kwitabira Coupe du Monde utaritabira na CAN. Biragoye nka jewe nk'umumenyereza ni gake maze kubona ibihugu bishobora kwitabira Coupe du Monde bitayitabira ni mu buriburi incuro zigera kuri 3 mu gikombe ca Afrika. Je nanje abantu naramiza nko vuga ati ivyo bintu birumvikana. Nimba dushaka kwitabira igikombe c'isi nibaza ko vyoba vyiza cyane twanze kwitabira incuro nyinshi zishoboka kandi aho twari novuga mu ntunganyo ngiye turaba abakinyi. Tugire rero bwana Kado turabe liste no musi dufise. Nibaza ko tokwibanda ku bakinyi bafukuwemo oya ivyo nimba abakinyi baravuyemo naba ni mumenyereza abafise system ashaka kubakoresha. Turavye abakinyi 25 no musi dufise ukaraba ko ari abakinyi amazina mashasha yagarutse kubwiwawe ni bari akamaro bashobora kugarukana mu guserukira igihugu inama mu rugamba amazina mashasha twabonye yari yarageze kuvuga ati naka kiri mumenyereza Jason Zogaruka kuko no musi twabonye amaraso mashasha twabonye amazina atandukanye yagarutse nka wowe nka Kado ajya amazina mashasha yaje muri equipe nationale ndetse n'ajya amazina yagarutse yari yavuze kandi azogaruka mu guserukira igihugu ubiha insiguriye. Jewe icambere nagomba kuvuga ku mu guserukira igihugu icambere nuko liste ari nziza. Mugabo liste naho ari nziza tubanze kuraba kwanza iwanje hariho agahazi uti gute nuko turavye muri kahise ko mu guserukira igihugu intamba mu rugamba no mu guserukira igihugu intamba mu rugamba tutigeze dushaka canke tutigeze dushira imbere yuko abakinyi bazogira ico batumene mu guserukira igihugu ari abakinyi babandi bitango na babinationaux canke abakinyi bafite ubwene gihugu bubiri canke abakinyi bakina ku migabane ya buraya canke ahandi. Icambere twamye dukonta ku bakinyi bakina muri championnat Primus League ugasanga nibo bamaze igihe bakina novuga muri championnat bazinanye babonana kenshi. Muguna musi turabona yuko mu guserukira igihugu uri kurahindura isura aho biriko biraboneka yuko mu guserukira igihugu ari umugwi ugomba gukorera ku bakinyi bakina mu mashampiona atandukanye ya kure. Ivyo rero ko bwanje biriko birantera amakenga kubera iki ntavyo twigeze tubamo ubwo buzima ntabwo twigeze tubamo. Kandi ikindi naco dutahure neza ko muri Afrika kugira ngo football na cyane igire ku rwego rwiza canke dutera imbere icambere nuko championnat yiwanyu ibanza guhagarara neza. Ariko no musiko turaraba muri projet za Sangwa Patrick umenyereza wo mu guserukira igihugu biraboneka neza yuko umenga nta projet yoba afise yuko ejo nejo bundi muri mwihangira afise rya 2027 twobona abakinyi bashika kuri 5 canke 6 bivura muri championnat Primus League kubera iki kubera championnat yacu iri ku rwego rwo hasi. Ariko ako nakarongoma ntange kamwe uravye ibihugu biri kwiratera imbere muri football ni ibihugu vyatawiye ko kugira ngo equipe nationale kugira ihagarare neza bategeza kugira champion ikomeye hanyuma igaca itanga umwimbo mu mugwiserukira igihugu. Ariko no musi twebwe hacu menga siko biri. Ndibuka no gihe ariko aratanga ikiganiro kwamenyesha makuru ico kibazo nico nakimibarije ati mbega ubona kazoza ku mugwiserukira igihugu kameze gute mu gihe tutariko turayikibanza abakinyi mu giserukira igihugu bava muri championnat Primus League. Ijambo yagishu yavuze ngo je ndiko ndaraba ngo mwabonye ko nashizemo ba Bedi ba Henri Musanga nabande ngo jewe ngo zipoza yuko ngo arabakinyi ngo bo muri Primus League ngo nasiho bahora no orke ico iyo sinyinshi tomoye kubera iki niho bahora mugabo niho bahoze mugabo bari muri championnat mu Rwanda orke dudukena abakinyi muri présent bari muri championnat ya Primus League abo nabo ni bande havuyemo umukinyi umwe je ku bwanje rero biracantera amakenga. Mbo siwe gusa ni kibazo mbona muri conference de presse twagarutse ko cyane ukagenda kuraba muri bajye bakinyi muri preselection bari bazanye bwa mbere harimo bakinyi batatu basanzwe bakina muri Primus League harimo icyo yitungiye Keve harimo uyu Bukuru Keita harimo na niyo musatirizi wa Rukinzo Edi. Ariko liste ya nyuma yarigizwe n'abakinyi 25 definitive hagiye kugaragara umukinyi umwe icyo yitungiye Keve asanzwe akinira umugwi wa Aigle Noir aca ku ruhande rwo rw'inyuma ku numero 2.
nka Kado arakunze kuraba cyane Primus League kandi ayimazemo iminsi itandukanye. Kado nka wewe abakinyi batatu wari gushobora kuvuga ati abakinyi bagiye muri equipe nationale kubwi wanje nkumenyesha makuru nkunda kuja ku bibuga bitandukanye nta gahaze kari kubamwo bari nk'abandi. Mu bisanzwe bagiye abakinyi bari bashoboye guselektiona ari nka batatu, jewe cari ciyumviro ciza cane gose kandi nane nagishimye, kuko muribuka yuko umumenyereza wo mu gihugu Sangwa Patrick amaze kwizerwa abumenyereza wo mu gihugu yavuze ati jewe ndashima kubera iki, ati icegera canje canke tugiye gufashanya ibikorwa ni Jimmy Ndayizeye, ati azombera ijisho ya Primus League, kuko deja murazi yuko amenyereza umugwi wa Aigle Noir des Fighters. Muri ico gihe hamaze kuboneka abakinyi batatu bo muri Primus League, bisigura nuko bara abakinyi beza iboneka yuko ashobora kuja mu gihugu, ariko vyarangiye habonetse mu umwe gusa. Muri ico gihe rero ikibazo kigaruka ni cakindi, nuko batari bafise novuga impano canke ubushobozi bwo kuja mu gihugu kugira ngo barivarize n'abandi canke babonye niveau yabiri hasi. Nta na match novuga yo kwipima inguvu twakinye, ico no kwita match amical kugira ngo barabe yuko niveau yabo urwego rwabo ruri hasi. Ni selection yabaye imaze kuba selection, mu bisanzwe arico bita pre-selection. Ni selection y'abakinyi benshi uca ugenda uratosora ukuramwo bamwe bivanye n'ukuntu muko murategura, ariko ugiye kuraba nta nteguro yabaye. Muri ico rero biragoye kuvuga ngo pre-selection yabaye hagaca abana selection bisunze iki niki. Oya, hatabaye rero imyimenyerezo ituma pre-selection ihindurwamo ikaba selection, biragoye kuvuga ati urya yavuyemo kubera iki canke kiriya. Aho rero no kubganje mvuga nti ako kantu ko ntahura mugabo peut-être bazokantahuza mu nyuma. Mbona nibaza ko bizogenda biragenda neza buke nico tuhabereye, kandi ndemereza neza ijana kwijana kuri mu rubantu benshi baja ku bibuga bitandukanye. Ariko Kado yaratubwiye muri conference de presse ati jewe nubwo ndi Patrick Sangwa ndino ntari mu Burundi, ndabize amajisho ankurikiranira abakinyi bariko bigenza muri Primus, bariko bigenza neza muri Primus League. Kado nimba tubona no musi Jimmy Ndayizeye entraîneur ajwa equipe nationale ari Makamba, afise umugwi wa Aigle Noir kandi uri muri kuruse y'igikombe, ashobora kuba ariko akinisha umugwi wa Aigle Noir imuhinga hakaba ariko haraba inkino, Bumamuri kabiri kirakina mu Cibitoke, aho kuri centre technique abariko arabera inkino. Ubwo ayo majisho yatubwiye biroroshe ko ashobora kumubera ijisho asample gusa mu gihe aho bamenyereza n'abafise indi migwi yabo bariko barakurikirana. Mu bisanzwe byose birashoboka. Igituma bishoboka ni gute? Kuko ujya muntu amubera ijisho akaba afise na club muri Primus League, birashoboka. Kuko menya yuko iyo club afise chaque journée agenda arahura nayo ma club arimwo abo bakinyi. Bisigura yuko umu adversaire afise no munsi namba Aigle Noir des Fighters ikina na Bumamuru, aravuga ati nabonye umukinyi yambangamiye muri Bumamuru nuyu, aramwandika ahantu akaraba ukuntu ariko arakina. Namba azohora na Kayanza United aravuga ati hari abakinyi nabonye babiri bakomeye cyane gose, akabashira iruhande. Namba azohura na Vitaro aravuga ati nabonye umunyegori wabo kabisa ni gikoko, aramwandika agashira iruhande. Hanyuma ikindi naco sikuvuga ngo nawe nyene ngo adarabaye mamaci yose, aranabaza abandi bamenyereza ati mumbonera gute abamenyereza abana bariko baragira iki bavyitwaramo neza muri championnat Primus League, bakamubwira ati bana natwe tubona ukuntu kuko n'abantraîneur baraganira, akabaza bakamwishura. Ivyo rero biratuma ashobora kuronka resultat nziza z'abakinyi bariko bivura neza muri championnat yo ngaho iwacu. Iki naco ushobora kugarukako, menya neza yuko ngaha ku mugabane wa Afrika kugira ngo ibihugu bimwe bidafise aba professionnel bakina mu bihugu bitandukanye, ikintu cabafashije ko abaye guteza imbere kwanza championnat local, akaba ariho haciye hava no vuga gute no kuvoma bakura abakinyi muri championnat local batwara mu gihugu. Akaro murabona Ubuganda uno musi jewe ndatanga akaroro gakwiriye, namba ari ikintu ca mbere tworabirako akaroro keza tworabira ku mu gihugu Uganda Cranes. Nico gihugu kubganje nabonye cyamaze gufata novuga projet nziza yo kuvuga ati okay, naba professionnel bazova mu Bufaransa, bazova mu Bwongereza, bazova muri Leta Zunze Amerika, bazova dufise. Kuri ivyo reka dukomeze championnat yacu kugira ngo tuze turavomamwo abakinyi baza mu gihugu. Twebwe niko biri oya,
ico rero kiri mu bintu biriko biratumugaza bituma yuko natwe mu karere ka East Africa tudashobora kubana yitwa turatera imbere muri football. Or kera abatanzania yize novuga projet y'Ubuganda bayizana iwabo bateza imbere shampiyona yo muri ntuze muri Tanzania. Uno munsi biriko birazana umwimbo mwiza. N'abatanzania bayikarifiye muri inde muri kani zo muri Maroc. Rabo Buganda bwarabaye karifiye muri kani zo bera muri Maroc. Ivyo bihugu vyose nta kintu do special biturusha kuko turavye muri kahise twasa nabanganya football. Mugabo no munsi baradusize kubera iki bo baratahuye yuko projet nziza no guteza imbere shampiyona yiwanyu hanyuma mukavoma abakinyi bazana muri inde mu guserukira gihugu. Nibaza ko ari ikintu nanje ku bwanje cyo bagikomeye mu gihe dushaka kubaka twubanza kwanza tukubaka shampiyona rukara yiwacu. Nibaza ko ari ikintu cyoshobora kudufasha ariko kandi abantu bamwe n'abandi bagenda baribaza iyo umuguserukira igihugu n'ama mu rugamba wakiriye mu gihe twebwe ikibuga kitararanya ndavuga Stade Intwari twari dukunze kubona twakirira muri Tanzania. Uno muzi tugiye kwakirira mu gihugu ca kure muri Maroc. Abantu benshi bagenda bibaza ubwo nikoba arakamaro vyogirira umusaruro mwiza mu guserukira igihugu na narya twabonye hari abakinyi benshi bagiye barava mu migwi ikomakomeye baje gukinira mu guserukira igihugu mu rugamba. Tukaba tuzi ko Maroc ari igihugu cegereye novuga ibihugu vy'Uburayi. Ubwo nico bari kintu ciza ku muguserukira igihugu intama mu rugamba ko bagiye kwakirira mu gihugu ca Maroc novuga bafitaniye akabira ka hato na hato n'ibihugu vy'Uburayi. Mu bisanzwe uko bimeze kubona tugiye kwakira muri Maroc sinovuga ngo ni twebwe twenyene novuga igihugu ca Maroc murabona yuko kicimirije kwakira inkino za CAN kandi mwarabonye yuko ni igihugu catowe kugira ngo kizo mu bihugu bizokwakira igikombe c'isi harimo na za Espagne nande murabona yuko bariko barondera ukuntu rero bagira ico bita visibilité kugira ngo berekane ibikorwa vyabo berekane n'igihugu cabo ukuntu kimeze n'ukuntu gitunganya inkino. Igihugu rero ca Maroc si Burundi gusa cemereye kwakira yuko gikinira inkino hajya bemera ibihugu bishika kuri bitandatu. Bemera ibihugu bishika kuri bitandatu bujyanye nibaza yuko Maroc uno munsi wojayo yabaza Rabat yabaza Casablanca na hehe urashobora gusanga ibihugu bihari bishika nk'ibihugu nka 12 muri izi nkino za eliminatoire kuko baremeye kwakira ibihugu bigera kuri bitandatu kugira ngo vyakirire inkino hajya ku bihugu bisanzwe bifise ikibazo ca stade nk'ugu kwacu baremerewe kwakira izo nkino natwe rero turi muri ivyo bihugu vyemerewe kwakira inkino hajya. Muri ico gihe rero ku bwanje nta kibazo gihari kuko urumva baba baborohereje kuko no muri Tanzania tugiye ko n'amahera bariha. Mugabo rero nka Maroc yemeye kutwakira hariho ivyo itworohereza kandi ivyo vraiment n'ukubishima kuko sitwe twenyene. Gusa igintu cengarukako turacafise intambamyi kuvyerekeye umugiserukira gihugu kubera udakinira muhira kuko ngo tuyama tuzi kuva kera narindi umuntu uvuga umukinyagira 12 yamara umufana no munsi ro kubona Stade Intwari tararangira nukuri n'ubumuga budasanzwe twaramugaye kuko turamaze kubona yuko hari intambamye zamazashitse ku mugiserukira gihugu kubera iki match zose tuzakirira hanze. Match zose tuzakira hanze izo ni intambamye ikomeye ku buryo urusanga n'umukinyi yari yiteze kuza kuko aro n'abakinyi usanga ntibavukiye ngaha mu Burundi mugafisa abavyeyi b'abarundi bakaba ari mu giserukira gihugu bari biteze kuza ni buri babone novuga ambiance y'abarundi kuri Stade Intwari babone ukuntu bakiriwe babone vibe y'abarundi bavuga bati kumbe ca gihugu vraiment nisa kuko muri sanzwe muzi yuko turi mu mateka akomeye cyane gose ku isi ku bantu bakira neza. Muri ico gihe rero ntibararyoherwa no kubona abarundi tubakirana ikaze nk'uko dusanzwe tubikora. Muri ico gihe rero hari iyo ntambamyi ihari kubona ama match yose tuyakinira hanze ngira mwarabonye no ku ruhande rw'abigeme atarenze imyaka 17 baravyitwayemo neza mugabo kubera ko barakinira hanze ako kantu rero abona yuko kagaruka kubagira iki kubaca intege ku bwanje rero ndabona yuko ku buryo tutarakirira muhira ivyo biratuma na resultat zacu zitamera neza nkuko twari tuvyiteze ariko rero twitegeye yuko Stade Intwari iheze nukuri ibintu byose bizogenda neza. General kivuze keshi cyane igihe hose tuzoba twarangije Stade Intwari tukwakira ngahi iwacu hari umusaruro mu biti ko turaronka mu gihe tuko twakirira inkino zibiri zose hanze y'igihugu tutoronka turi ngahi iwacu uko ndibuka nka 2019 igihe turonka qualification ya kane tunganya igitsindo kimwe na Gabo ijya match kado iyo tuza kuba tuko turakinira mu kindi gihugu twararisika kudatora ajya manota. Rero nanje sinoja kuri yawe mu gihe tutararonka Stade Intwari mu gihe taruzura ariko iciza irikirakogwa mu minsi mikishobora kuzura dukoshora kubona tuko turakirira muri kuri Stade Intwari ariko kado je n'undi amakenga ndayafise
kuko tugiye guhura n'igihugu ca Cote d'Ivoire afise abakinyi benshi beza cane kuko Kado imbere ufise Simon Adrien akina muri Brighton, ukaba ufise umukinyi akina muri Villarreal Nicolas Pepe, ukaba ufise Sebastien Haller, ukaba ufise Ibrahim Sangare muri Nottingham Forest, ukaba ufise Frank Kessie muri Al Hilal. Kado ubwo abakinyi bashobora kutubera nabi bivanye na experience bafise, bivanye n'ahantu bakina. Je novuga yuko experience yo nivyo barayifise, experience barayifise kandi no munsi novuga yuko Emerse Faye afise novuga gute ari muri dilemme. Uno munsi ugiye kuraba nka attaque ya Cote d'Ivoire nkuko bivuze sindabona neza abakinyi bashobora gukinisha kuri attaque kuko uri kuraraba Nicolas Pepe yaragarutse nyuma yuko twabonye muri Arsenal vyanse mugu no munsi muri Villarreal n'umukinyi ariko arakora ibintu vyiza cane gose. Hanyuma ugiye kuraba Sebastien Haller nivyo yagiragira ibibazo bidasanzwe ku buryo ataronka n'umwanya wo gukina aho yaragiye araca bivanye n'imvune yagiragira. Uno munsi nivyo ari mu mugwa FC Utrecht mu gihugu ca Hollande mugabo ariko aragaruka. Uno munsi rogacura umukinyi nawe ahiye ameze neza ni Yvan Ngesan asanzwe akina mu OGC Nice akina na Yusufu Ndayishimiye n'umukinyi afise forme zidasanzwe nkuko bivuze ba Simon Adingra. Urumva attaque ya Cote d'Ivoire imeze neza ariko natwe turabe mega defense yacu imeze gute, ba Frederic ba Yusufu Ndayishimiye bo bazoba bameze gute. Ico gihe rero nuko curaba rero na système de jeu umenyereza twebwe mu bisanzwe mu gihugu cyacu Burundi ntitwigeze tugira ikibazo cy'umenyereza. Je n'ubu ndi convaincu yuko umumenyereza yaba Jimmy Ndayize yarashoboye, yaba Mutombora yarashoboye, yaba Etienne yarashoboye cyane. Twebwe mu gihugu cyacu mu ntamba mu rugamba ntitwigeze tugira ikibazo cy'umenyereza. Birumvikana hari kuri equipe nationale ku ruhande rwa bagabo abona ko umusisanguzi Kado yaciye nino aravuga ibitari bike arerekane point faible na point fort y'ibyo kogwa n'ibitarakogwa byose bikagenda neza. Reka Kado kuno munsi ari umunsi twavuga twari equipe nationale twigire gato mu guserukira igihugu intama mu rugamba kandi wabigeme. Mu guserukira igihugu intama mu rugamba wabigeme mu kwezi kwa kabiri bariko bararondera itike yo kwitabira CAN 2026 bariko bakina inkino zibiri na Burkina Faso. Urukino rumwe Burundi bwaraje gutsindwa igitsindo kimwe na Burkina Faso. Urazi inkino zose ko zabereye mu gihugu ca Mali. Ibyagejere kuba bintangaza peut-être ushobora kuza kubisobanurira ni urukino rwa kabiri baciye baza batsindwa ibitsindo 4-1 ni kuvuga byose amubitiranje byaciye ibitsindo 5-1. Ndibaza kurukino rwa mbere bari bashoboye kuvyitwaramo neza nubwo atari cyane akora amanota 3 yo yari yagiye bagatsindwa igitsindo kimwe mugabo akinyeri babandi nyene bagaca baza bagatsindwa ibitsindo 4. Ndibuka ko umumenyereza yari yabacanye ni Olivier Ningyo Kotazira Mutombora. Kado ikibazo cyuba cacigaba ni ikiye cawure twoba twagonzwe nuko muba bakiriye mu gihugu atari cyabo cyamaye. Ico kintu novuga yuko caradukozeko cane caradukozeko kuko ugiye kuraba n'umugwi nserukira gihugu nkuko musanzwe mubizi n'umugwi nserukira gihugu ugerageza kwitwara neza kuko jewe no munsi ndi convaincu yuko burya ahantu twari gutegeza ku investisa cane canke twari gutegeza gushiramo ingufu nyinshi jewe ku bwanje no ku ruhande rw'abigeme kuko nibo ndiko ndabona bashobora gushikana ibendera y'igihugu kure cyane gose kurusha ku ruhande rw'abagabo. Nibo ndiko ndabona bashobora kudufasha vyinshi gushikana ibendera y'igihugu kure cyane kuko uri kuraraba nibo bariko baravyitwaramo neza parapo naho hari intambamye y'ikibuga nibo bavyitwaramo neza kurusha abagabo kuko mwarabonye yuko mu gihe CAF yariko arasohora novuga ibihugu vyashoboye gutera imbere ku mwaka murabona yuko twagiye mu bihugu 10 vyitwayemo neza mu mwaka uheze byabonetse yuko ako gateka twagatewe n'abigeme. Uno munsi rero simpengeshanya kuvuga yuko abigeme ari bashobora kudushikana kure hashoboka tukaja mu gikombe cy'isi tugasubira muri CAN ariko ivyo byose bisaba integuro nuko tworonka stade Intwari kuzura hakiri kare kugira ngo dushobore kuza turakiriraho match. Gutsindwa ntaco turabe muri context twa twatsinzwemo urabona ko dutsinda match ya mbere ya kabiri tugatsindwa cyangwa tugatsindwa ya mbere ya kabiri tugatsindwa urumva biboneka yuko inguvu zirahari gusa habuze kwa gushigikirwa n'abafana kugira ngo bumve yuko bashigikwijana kwijana kujya kw'abandi niyo ntambamye mbona ndiko ndabona gato. Je nanje nibaza ko intambamye ya mbere umuguserekera igihugu n'aba mu rugamba uri kurahura nayo ni impamvu y'ikibuga kuko nyimba abigeme bakuze ibibazo byarabashikiye
twaraye tubibonye kandi no kubigema batarenze imyaka 17. Urukino rwa mbere muri Cote d'Ivoire bararutsinze, barutsinda ibitsindo 3 vyose kuri kimwe, ariko urukino rwa kabiri ni Cote d'Ivoire yaje ikora remontada baca badutsinda ibitsindo, baca batsinda mu guserukira rw'intama mu rugamba ibitsindo 3 kubusa. Je no kwemera Kado ibice byinshi kwijana ko nyimba Cote d'Ivoire yashoboye gudusezerera mu ababigema batarenze imyaka 17, ku rukino rwa kabiri akadutsinda ibitsindo 3 kubusa, ko ikintu ca mbere cyo cyatugonze cyo ari kibuga cyangwa izo nkino zibiri zose ari uko twazikiriye mu gihugu cyabo. Ivyo nivyo nukuri sino bihakana, ndavyemeza 100% kuko ugiye kuraba mu giserukira gihugu wabatarenze imyaka 17 Rwanda rw'abigeme bari bavuye ngaba bafite confiance. Twari kumwe ngira ngo mwarabonye ko ku kibuga c'indege turiko turabaza umenyereza Daniel canke abakinyi kapiteni n'abandi baratubwira ati twe turi tayari, ati Cote d'Ivoire ategura natwe tugategura. C'est vrai n'igihugu gifise amateka muri football mugabo bivana n'ukuntu wategura ukina, ati twe turi tugiye gukina kugira ngo tubone yuko tugiye guserukira igihugu. Kandi barabitweretse urukino rwa mbere 3-1 na muntu yaravyiteze mugabo barabikoze. Ariko rero bivanye na kwa kuntu turiko dukinira match zose muri ico gihugu biragoye gutsinda uriko ukinira muhira huyo muntu mugiye ukina mu adversaire mukiniyo match zose ari zibiri biragoye kujya kuntu twabatsinze ibitsindo 3-1 cemwe bazaba two turabakira kuri stade Intwari ngaho ivyo 3-1 vyari kuba 4 kubusa vyari kuba 5-1 ariko match kuri katuje dukinira iwabo kandi muri mito twatsinzwe ibitsindo 2 kubusa. Deuxième mi-temps barakina neza batsinda igitsindo 1 kubusa, mais turabura igori basifumi dushikanahe muri prolongation kuko urabona ngaho iwacu turacakorera muri Afrika muri ico bita goal average, ivyo bamaze gutsindwa n'ivyo watsinze turacabikorera ku BR exterior iracakora. Urumva rero ngaho nivyo vyadukozeko dutsinda 3-1 dutsindwa 3 kubusa tuba turasezeye. Mugabo urumva yuko ahanini ntambamye yoba yavuye ku turiko turakinira match zose hanze y'igihugu cacu. Birumvikana ku bwa Kado ati intambamyi ya mbere dufise muri equipe nationale kuba tutararonka ikibuga mu gihe kitararangira ni intambamyi ya mbere iri kiragonga umugiserukira gihugu intamba mu rugamba haba kubigeme ndetse no kuba gabo. Kado ndabona n'umwanya nto kuravyorosha akaryoshe nigahora mu itama cariganiro kiryoshe nibaze ko tuzotora umwanya tugaruke tuyage neza twicare dusesangure ikindi gihe. Kado ndagushimira. Reka ndabashimire je kuko aha ni muhira nkuko muzobandanya mu njakara n'ukuri nzokwama nitabiriye ibiganiro canke tuyaga ku bindi bitandukanye kuko twese turi ngaho kugira ngo tubandanye turaba ukuntu twoteza imbere inkino nga mu gihugu cacu mu nkino zitandukanye yaba football yaba basketball yaba volleyball yaba tennis n'ibiki kuko hose n'abana b'igihugu bariko baragerageza gushikana kuri bendera ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Birumvikana twari kumwe n'umutumire adasanzwe mumvise yavuze byinshi bishoboka na usundi mwamvise ni Kado. Reka rero tubashimire tubakengurukire mwebwe mwese mwabanye natwe nkuko twama tubibabwira na Sport TV ibaha ibiganiro vyiza ibaha ibiganiro bigezweho. Nibaza ko abantu mutaraja kuri YouTube simbira kuri YouTube mukande subscribe, abantu kuri mutaraja kuri Facebook simbira kuri Facebook mwandike na Sport TV muweze mukore suivre, no kuri Instagram niho twa turi wandika na Sport TV ugaheze ukabona ibiganiro bitandukanye mu madiscipline yose atandukanye na cyane amakuru yungaye iwacu mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Jewe namwe naho butaha ciao ciao.